Hariko hasozegwa isekeza ry'imisi 16 ryo kugwanya igiturire mu Burundi. Isekeza ryari ryatunganyije n'igishirahamwe Oricome kuri wa gatanu igenekezo rya 16 Kigarama umwaka wa 2025. Umukuru wa Oricome Gabriel Rufyiri agira ati Uburundi bwarashize umukono ku masezerano mpuzamakungu y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryo kugwanya igiturire. Hari kwigenekezo rya 18 Nzero umwaka wa 2005 yamara gushika ubu Uburundi bukaba tawe bufisa buserukira uwo bita point focale muri mw'igifaransa. Ivyo rero Gabriel Rufyiri akavuga ko bituma Uburundi bufise ibitari bike buhahombera. Nkuko inama mpuzamakungu ONU yavyemeje mu itariki 31 z'ukwezi kw'icumi hariya Imerida muri Mexique baratoye amasezerano mpuzamakungu kugwanya igiturire. Ayo masezerano rero bamaze kuyemeza ni ibihugu vyayemeje baciye bashinga umunsi w'itariki 9 z'ukwezi kw'icumi na kabiri yuko uwo munsi ari uzohora amakungu yose ahimbaza umunsi wo kugwanya igiturire. Ico gikorwa rero ni gikorwa cakozwe mu ntumbero yo gutuza akaranda k'igiturire. Icivugo c'uyu mwaka ni ugukomeza no kuduza ico bise ubuntu mu bihugu cyane cyane mu gwaruka, ico bita l'intégrité de la jeunesse. Ugwaruka murabizi rurakoreshwa mu bintu byinshi bibi, mugabo kandi nizo nguvu zishobora gukoreshwa mu bintu by'iterambere. Twebwe rero uko mwabibonye mu butumire, uyu munsi n'umunsi wo gusozera ibikorwa twari tumaze mu iminsi 16. Ikiduhimbaye rero muri byose ni ibintu bishika kuri bitatu vyakozwe kandi twashimye gose. Icambere nikijya nahereyeko kuva itariki 17 kugira ku itariki 18 twari Gitega. Nabonye batari bake twari kumwe ngaha Igitega, turi kumwe n'umukuru w'igihugu, turiko turashiraho igitabo nkuko ndiko ndabivuga mu kanya cyo kugwanya ibiturire. Ico gitabo caramaze kwemezwa, hakaba hari ibintu bishika kuri 2 nagira mvuge umukuru w'igihugu yavuze nibaza ko twofatirako. Ubwa mbere yaravuze ati mu kwezi kwa mbere ico gitabo kizoza kuba cemejwe n'inama shikiranganje. Umuhinga yakoze icigwa cerekeye Uburundi kubijanye n'ishigwa mu ngiro y'ayo masezerano Ernest Ndikumukama arerekana ko hari ivyashoboye kurangurwa n'u Burundi, eka mbere ko hari n'ibitakunze. Ari naho yerekana ko mu gihe bitarakogwa Uburundi buhahombera ibitari bike. Ico Uburundi bwamaze gukora kugira ngo bushire mu ngiro ingingo z'itegeko mpuzamakungu bijanye no kugwanya igiturire. Ibyo nabonye rero biri muri ico cegeranyo nuko harimwo koko ibintu vyakozwe. Ivyakozwe nuko leta yaragerageje irashiraho amategeko akinga kugwanya igiturire. Leta yarashizeho inzego y'ugwanya igiturire, haba abapolisi haba abacamanza. Ivyo bintu birahari, amaraporo arabivuga. Mu bintu umuntu yoshima rero mu byo leta yakoze nuko aya mategeko arahari, izo nzego zirahari, ariko ikibuze nuko amategeko naho yagiye acarimwo utunenge
aracakeneye yuko yosubira akanonosorwa mu nzira yuko ingingo zose ziri muri iryo teko mpuzamakungu ryo kurwanya igiturire zokurikizwa. Ikindi naco nabonye ni uko ayo mategeko uko ari kose naho yashizweho, izo nzego zose naho zihari zagiyeho, umwimbu ntushimishije ku vyerekeye gushira mu ngiro ayo mategeko. Hanyuma rero mw'ico cegeranyo nariko ndababarira, baratanze ibintu vyinshi vyokorwa kugira ngo Uburundi bushobore gushira mu ngiro ingingo zose z'iryo tegeko mpuzamakungu kurwanya igiturire. Mu vyokorwa rero nuko amateka atameze neza yosubirwamwo, ibibuze bakavyongeramwo, ivyanditswe nabi bakavyandika neza. Hari n'inzego ndetse bari bashizeho zo gufasha mu guteza imbere intwari ibereye, mu guteza imbere imigambi yo kurwanya igiturire, ariko ubuye zafuswe, ariko zikihari hari habonetse akarusho mu guteza imbere intwari ibereye no mu kurwanya igiturire. Izo nzego novuga, urwa mbere bwari ubushikiranganji bujejwe intwari ibereye, bwafuswe, ariko bwari bufise akamaro ntangere mu gutsimbataza intwari ibereye muri gihugu cacu. Ubundi rwego novuga ni igipolisi kidasanzwe tace kijejwe gufata abantu barya ibiturire, ni urwego bita mu gifaransa brigade spéciale anticorruption. Iyo brigade yari yahagiye irakora ibintu bitari bike, ariko kuva ihavuye hari ikibuze mu mwimbu twahora tubona mu myaka yahera. Hakaba rero abahinga bari bifuje, ndetse n'abari baje mu nama turimwo barifuje yuko izo nzego zosubiraho zikabandanya amabanga yazo. Urongoye ishirahamwe Oricome Gabriel Rufyiri ashima ko muri no minsi vyagiye biragaragara ko hari ugushaka kwa politike, agafatira ku itegeko ry'igihugu ryo kurwanya igiturire, nubwo uwarongoye Oricome asaba ko ibintu vyova mu majambo bikaja mu ngiro, na cane ko atari ubwa mbere hagiyeho igitabo mwene ico. Nagira ndabibutse yuko ico gitabo kigize gatatu. Avuze rero yuko mu kwezi kwa mbere kizoba cyamaze kwemezwa n'amashikirangaji kaja mu ngiro, hariho abandi bari ku ruhande batifuza ko ico gitabo kibaho. Ivyo mubanze mu bimenye mu vyumve. N'igitega twarabibonye. Kurya hariho abantu badashaka yuko Burundi bwinjira muri ITIE, Initiative des Industries Extractives, niko hariho n'abantu badashaka ko ico gitabo kibaho. Ico ni cambere yavuze. Kigira kabiri yavuze ati mu mezi atatu, no kuvuga mu kwezi mu ntango zo kwezi kwa kane, hazoba evaluation y'ibikogwa bizoba vyamaze gukogwa bivuye mwico gitabo. Ikindi yavuze kigira gatatu jewe nafashe biha mu bintu yavuze yashikirije. Yavuze ati hari ibintu bitatu bigomba gusonerwa mu gihugu. Ikintu ca mbere igomba gusonerwa n'amategeko. Amategeko umuntu ayarenze aba yononye ibintu byose. Ico ni cambere. Ikigira kabiri yavuze ko ari gusonera itongo ry'igihugu canke itunga ry'igihugu muri rusange.
arerekana yuko ikintu cy'igihugu umuntu wese amurwa kugisonera cyane cyane abari mu nzego z'igihugu. Icya gatatu yavuze ati nugusonera umuntu. Ibyo rero kubivuga ni byiza, mugabo mbega babibwirwa barabishira mu ngiro, aho niho haca haza ikibazo. Turavye ingene itunga ry'igihugu hari abantu bagigarurira bakabigira iryabo, ukamengo ibintu by'igihugu ni byabo. Ibwirizwa shingiro murabizi mu 1939 nirabivuga neza, mugabo hari abantu bamaze kwigarurira ibintu by'igihugu. Ivyo rero twebwe mwishira hamwe Oricom tuvuga tuti biragahera. Ico gitabo rero ngerageje kubabwira ibintu bikeya biri muri ico. Ubwa mbere ico gitabo gifatira kuri y'amasezerano mpuzamakungu yo kurwanya igiturire nariko ndababwira. Sino bivuga byoshe kuba birimo birahambaye, mugabe ikintu ca mbere kirimwo nuko hazoba hari urwego rw'igihugu ico bise Comité National. Iyo Comité National izoba irimwo inzego z'igihugu, izoba irimwo société civile, izoba irimwo n'abikorera utwabo n'abandi. Ni komite izoba ijejwe gukurikirana no kurwanya no gukinga ibyo kurya ibiturire mu gihugu. Mu isanzwe ntiyari bwabeho ngo bazoyigira, izobiri ari maje di conseil de sécurité, mugabo yo yurumva ko izoba iri mixed. Bamwe mu bitabiriye ubwo ruganda rwo gusozera iryo sekeza ry'iminsi 16 yo kurwanya igiturire ryatunganijwe n'ishirahamwe Oricom barasavye ko amategeko yo kurwanya igiturire yokomezwa, hagakurikiranirwa hagufi ivyo guhanahana amafaranga eka mbere n'ibindi.